w'Inama Nkenguzamateka ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarifadikanije n'abakristo bo mw'Ishengero EUSEBU ryo ku mutumba Kajiji muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura mu masengesho yo kuw'Imana igenekerezo rya 2 Gitugutu. Yisunze ko muri kuno kwezi kwa Gitugutu tuzokwibuka incungu yo kwikukira umuganwa Rudoviko RWAGASORE n'incungu ya demokrasi Prezida Melchior NDADAYE. Mw'ijambo yashikirije abo bakristo, umukuru w'Inama Nkenguzamateka yasabye abarundi gukurikiza akarorero k'izo ncungu, bakunda igihugu bongere bakundane hagati yabo. Kwezi kwa Gitugutu mu gihugu cyacu Uburundi ni ukwezi twibuka incungu ya demokrasi, incungu yo kwikukira. Incungu yo kwikukira umuganwa atari umugani wa gasore Rudoviko yiguze igihugu akemera agapfa akiri muto cyane. Incungu ya demokrasi n'icyubahiro Prezida Melchior yishwe amaze iminsi 100 gusa ari ubutegetsi. Abo n'abantu beretse akarorero keza abarundi ko dukwiye gukunda igihugu cyacu, gukunda igihugu gushika naho ushobora no kucigura. Iyo ndabibutse binyibutsa umutama yitwa Bihome, kimbura abarundi benshi tutamenya inkuru ziwe, mugabo n'umutama yahagaze igihe abadagi bari baragwana n'abarundi, abadagi bakoresha inkoho, abarundi bakoresha imyambi. Hanyuma abarundi babonye yuko by'ukuri inyuma y'imyaka 7 ingabo zabaheranye basugereje bagira bice umwami. Bihome arabwira umwami ngo mwami, hako we upfa mpa izo mpuzu wambaye ndazambare wowe uhunge bafume bicaje inkuru. Bihome yambara impuzu z'umwami. Hanyuma abadagi baramurasa bibaza ngo barashe umwami abarahunze. Umugoroba ingoma ziravuga, abadagi baratangara cyane ati ko tuzi ko ingoma zivuga bakira umwami natwe tukaba twamwishe byagenze gute. Bagiye kuraba basanga hariho umutama yitwa Bihome yambaye impuzu z'umwami, umwami we aracariho. Ngabo abarundi batwitangiye imbere, abarundi bakunda igihugu gushika naho kuri bo kugitangira amaraso byoroshe, bakavuga ngo twebwe reka dupfe mugabo abarundi, abana bacu, imiryango yacu, ihanga ryacu ry'abarundi ribandanye ribaho. Nifuriza ko abarundi tukuri twogira tukavyura umutima w'abatwitangiye imbere, umutima wo gukunda igihugu cyacu, tukavanganura n'ingeso tugenda tubona aho usanga nyene icubahiro ariko arasemerera agafata ingingo, mugabo ugasanga n'abandi barundi bo badakunda igihugu bagafata izindi ngingo kugira ngo bananize abarundi. Mwese umutima wo gukunda igihugu turakwiye kwigira kuri abo batwitangiye imbere gushika naho bemera gutanga ubuzima bwabo kugira ngo uno munsi igihugu cy'u Burundi kibandanye kibaho. Nico nagomba gusaba abarundi ntambure kuri mwebwe, cyane cyane ko mubwe mwamenye ibanga ryo gusenga. Turakwiye gukunda igihugu, nta kindi gihugu Imana yaduhaye dukwiye gukunda atari kino gihugu cy'u Burundi. N'iki Imana yaduhaye dukwiye kugikunda, ngo uzokorera Imana niko umukozi w'Imana atubwiye dusomera iya jambo ngo Imana izomuha icubahiro. Nagenda babwire ntushobora kuvuga ngo uriko urakorera Imana udakunze igihugu Imana yaguhaye. Gukorera Imana bwa mbere igaragaza gukunda igihugu Imana yaguhaye. Ntushobora kuvuga ngo uri umukozi w'Imana urangiranwa, uravuga mu ndimi, uragirane, uri umuririmbyi, hanyuma igihugu cyawe ngo gituke ugisambagure. Ubwo si gukorera Imana.
kuko mu itegeko Imana yahaye Adamu na Eva yamubwiye ngo ngiyi isi ndayiguhaye yikorere uyibungabunge. Kuko rero Imana bwa mbere ni ugukunda igihugu cyacu, tukacubaka, tukakibungabunga, tukagikunda. Niyo tuba turakorera Imana. Hariho benshi tuzoshika imbere y'Imana itubwira ngo mbiraho sinigeze ndabamenya. Kubera iki? Igihugu cyawe ntiwigeze ugikunda, ntiwigeze umbesha icubahiro mu gihugu nari naguhaye ngo ukiremwo, ugikuriremwo, ukibungabunge, ugikunde. Rero barundi bene wacu, bwoko bw'Imana muri hano, kuno kwezi kutubera ukwezi ko gusubira kubyura agatima ko gukunda igihugu cyacu, na cyane cyane dufatiye ku burorero bw'abasokuru abatwitangiye imbere, bakunze igihugu gushika naho cy'ukuri bemera kugipfira. Ndabazwa cyane niko numva abarundi batuka igihugu cyagirabutse. Ndakunze kubibwira abarundi, nimba hari ihanga Imana yahaye ikimenyetso cy'intahava, kandi naho mubaza mu yandi mahanga, nta yindi hanga Imana yahaye ikimenyetso ikashe, naho ugenda aho uzogenda hose mugenda mujyanye nayo, ni ngaha bahitamiki. Nta yindi hanga rifise igihimba cy'umubiri citiranwa n'ihanga ryabo, n'abarundi gusa. N'abanyarwanda baravuye baragukoporora nabo ntibahitwa ku Murundi. Ni twebwe abarundi twenyene Imana yahaye iyo kashe kuhita ku Murundi. Byumvikana turi mu mahanga adasanzwe. Ingorane y'abarundi twambaye ikirezi nitumenya ko cera. Imana yaradupfinyishije iratudodesha, ntitwamenya yuko turi hanga ridasanzwe. Mu mahanga yose yo kwisi, igihugu cy'Uburundi nico gihugu kitaronka amazi ava mu bindi bihugu, nico gihugu kivomera ayandi mahanga. Nta mazi ava mu bindi bihugu yinjira mu gihugu cy'Uburundi. Amazi y'Uburundi atemba agenda mu bindi bihugu. Iryo ni banga ridasanzwe. Ese abari mu buryo bw'imwemu ya mwabona iryo banga mu buryo bw'imwemu? Mugabo haragera igihe tukanga igihugu cyacu, tukaca tutanga tukadirimba ngo tuko turakorera Imana. Nituzovuga ngo tuko turakorera Imana igihugu cyatwibarutse, tugisuzugura, tutagikunda n'umutima wacu wose. Ubwo nagenda babwira, hari abantu twikunda tukibagira yuko mu by'Imana yaremye n'isi Imana yayiremye, kandi dufise inshingano zo kubungabunga iby'Imana yaremye byose n'isi irimo na kino gihugu kirimo. Tumuze mwaze ngo amabwirizwa y'Imana ngo najya yonyene. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko ubuzi gukora icyiza ntagikore bimubera